Imana ntishobora kunywana n'umuntu agendera mu caha. Nico gituma inyishu y'ikibazo cyo kunywana n'Imana kwacu ari umusaraba. Tuguhaye kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho za Bibiliya zateguwe na Dr. Charles Stanley. Muri iki gihe abantu benshi bafise ingorane z'ukumva ivya Kristo bakanka kuvyishirako kubera ko batagomba kwemera icaha cabo. Nta kuntu rero bari bukizwe kandi biyita beza bakanka kwakira umukiza. Bikenewe ko bokwemera ko ari abanyavyaha kandi ko bokwifuza kubivamwo. Imana iragororotse. Kubw'ivyo rero naho wocumura rimwe gusa ntiwoshobora guhagarara wemewe imbere yayo. Ariko Imana ishimwe ko yaduciriye inzira y'agakiza ngo duharirwe ivyaha vyacu. Umviriza kino kiganiro wumva ingene ku musaraba hatubereye ahantu turihigwa umwenda wacu wose. Umuntu afise umwenda ategezwa kuwishura. Ntibihimbaye na gatoya kuba ufise umwenda, ariko abayifise ni benshi. Baragerageza uburyo bwose ngo barihe, mugabo hari bamwe batagomba kuriha. Ariko ico twomenya nuko mu gihe umuntu atagomba canke adashoboye kuriha umwenda, hari uwundi aca aremerwa n'uwo mutwaro. Gufata amadeni y'amahera no kuyariha, ivyo vyose birakogwa hirya no hino mw'isi. Ariko hariho umwenda wewe nanje tudashobora kuriha. Hari umwenda utari uw'amahera canke uw'ibindi vyose vyo mw'isi, kandi uwo mwenda twese twawubayemwo kuva tugitangura kubaho. Ni umwenda w'ivy'impwemu. Ni ukuvuga yuko twebwe twese abacumuye dufise umwenda w'icaha. Abana b'abantu baragerageza kuriha uwo mwenda, ariko ntibishoboka kuko uburyo bwo kuwuriha ari ukugororoka. Ukugororoka nako nta muntu avyiha bidaciye muri Kristo Yesu. Mu gihe wakiriye umwami Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe, uba wemeye kurihirwa n'Imana uwo mwenda. Si wewe woheza ngo wirihire. Mbega none uwo mwenda dufise w'icaha tuwifatamwo gute? Ico nico tworabira hamwe muri kino kiganiro. Umutwe w'icigwa cacu uravuga ngo umwenda warishwe wose. Dusomye mu cete candikiwe Abikolosayi igice ca 2 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14, turabona ico Imana yadukoreye nk'uko Pawulo yabivuze. Twokwibuka yuko iki cete ari igitabo ciza cane kuko gishimikira ku cubahiro ca Kristo kuva ku ntango kugeza ku iherezo. Turasoma muri ico gice ca 2 ku murongo wa 13 n'uwa 14 ngo, kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imitima yanyu, yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose. Eka si ivyaha bikeya gusa, ni vyose. Ihanaguye icete kitwagiriza kirimwo amabwirizwa, caduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Hano aravuga ati ikibamba ku musaraba. Ni ukuvuga yuko icete carega twebwe abizera Yesu Kristo cabambwe ku musaraba kigakurwaho. Ni ukuvuga yuko Yesu Kristo yakuyeho umwenda w'icaha twarimwo. Ico cete rero carahanaguwe, ntikikiriho kuva twakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Reka twihweze ico Pawulo avuga hano, kuko nibaza yuko ijambo tugomba kuganirako ari ijambo rihambaye cane ngenderwako ryo muri Bibiliya. Uwutotahura aya majambo ntiyoheza ngo atahure n'ayandi yose dusangira muri Bibiliya yerekana umugambi w'Imana kuva ubwa mbere na mbere. Mugenzi, udatahuye aya majambo ntuzoheza ngo utahure ico Imana yakoze
ingene yagikoze n'igituma abantu bagerageza guca mu nzira zabo ubwabo ngo bashobore guharirwa ivyaha kandi bidashoboka. Wumvirize neza kino kiganiro kandi wibuke yuko Imana itanga imbabazi ku buntu kuri uwo wese agomba kuzigirirwa. Ico ngomba ko twogumiza ku muzirikanyi nuko umusaraba ari wo nyishu y'Imana ku kibazo c'umwenda w'icaha. Uwo mwenda rero twese twawugiyemwo mu gucumura ku Mana. Igihano c'ico caha caciye kiba hejuru yacu kubera ko tudashobora kwirihira uwo mwenda. Pawulo atubwira yuko umusaraba ariyo nzira twaciriwe n'Imana kugira ngo dukurweko uwo mwenda, kuko ata muntu n'umwe yoshobora kwikura muri uwo mwenda ubwiwe. Mbega none twovuga ko ari ukubera iki Imana yatumye umwana wayo Yesu Kristo kudupfira? Hari ibintu bibiri vyatumye Imana ituma umwana wayo mw'isi ngo aducungure. Igituma ca mbere ni urukundo. Twibuke uko vyanditswe mu butumwa bwa Yohana 3 ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, gumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Aha turumva yuko urukundo rw'Imana ari ikintu gikomeye catumye ituma umwana wayo mw'isi. Ariko hari n'ikindi ca kabiri catumye Imana ituma Yesu mw'isi. Ico gituma kigira kabiri naco kirahambaye kandi ntawo gitandukanya n'ica mbere. Niko Imana ni nyene urukundo, ariko si ukuvuga yuko izocireka gucira urubanza abanyavyaha no kubaterera muri Gehinomu. Ica kabiri rero catumye Imana ituma umwami wacu Yesu Kristo ari we mwana wayo w'ikinege mw'isi n'ubutungane bwayo. Imana yacu ni Imana y'urukundo kandi ni Imana y'ubutungane, ni Imana igororotse. Ni ukuvuga yuko Imana itokwemera yuko umwenda w'icaha wopfa guhanagurwa gutyo gusa utarishwe. Kanatsinda Imana nyene niyo yashinze yuko umwenda w'icaha utegerezwa kurihwa kugira ngo habe amahoro hagati yayo n'abantu kuko bacumuye. Imana kubera ukugororoka kwayo n'urukundo rwayo vyari bikenewe yuko itora uburyo bwo gukuraho icaha cabo mw'isi ngo iboze ntibasubire kwagirizwa n'umwenda w'icaha. Mbega none yari kubigenza gute? Yahisemwo kurungika mw'isi umwana wayo w'ikinege atagira agasembwa kugira ngo atwikorere ivyaha maze umwenda wacu w'ivyaha urihwe. Mu cete candikiwe Abaroma 3 kuva ku murongo wa 23 kugeza 26 hari amajambo akomeye cane Pawulo asigura ukuntu umwenda w'icaha warishwe kubw'ubuntu bw'Imana. Muri ico gitabo c'Abaroma cya 3 ku murongo wa 23 aravuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga yuko twese twari mu mwenda w'icaha, ariko Imana yaturondereye uburyo twokira ntituboneke ko ico caha. Turasoma ku murongo wa 24 ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Hano dusomye ijambo ryiza cane rivuga yuko twatsindanishirijwe ngo tuboneke twemewe mu nyonga z'Imana. Ico naco si igikorwa twari kwikorera twebwe nyene, nta na kimwe twoshobora gukora kugira ngo dutsindanishirizwe. Eka si uko twosenga cane, ijambo ry'Imana rivuga yuko ivyo twabiherewe ubuntu. Ni ikintu twahawe n'Imana kubw'ubuntu gusa. Twacunguwe ku buntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Hano ku murongo wa 24 twumvise yuko ugucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 25 naho turasoma ngo Uwimana yashizeho ikamushira ku musaraba. Uwimana yashizeho ikamushira ku musaraba kuba impongano y'ukwizera. Iyo mpongano nico kimazi ayigirwa n'amaraso yiwe
kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo. Imana yari ifise ikigomba gushikako, kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Eka si ivyo gusa, turasoma ku murongo wa 26 ngo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwitsindanishiriza uwizera Yesu. Umviriza neza ico Paulo avuga hano. Mbega umuntu afise ivyo yagirizwa yoshika gute aho ataco yoba cagirizwa? Nta yindi nzira atari ku musaraba, aho amaraso ya Yesu Kristo yasesekeye. Aho niho Imana yerekaniye ubuntu bwayo n'ukugororoka kwayo. Iyo itarungika umwana wayo w'umugororotsi ngo aze kudupfira, twohavuye dupfa rubi, kuko ntitwari gushobora kwicungura. Ariko kubw'ukugororoka kwayo yaduciriye inzira yo gukizwa biciye mu mwana wayo atagira agasembwa. Si ukuvuga yuko Imana yo kwirengagiza ivyaha vyacu twanse kuvyihana. Imana ntishobora kurenza ko uruho rw'amazi ngo yirengagize ivyaha twanse kuvyihana. Nta murongo n'umwe muri Bibiliya wowe uvuga yuko Imana yo kwirengagiza icaha. Twasomye ngo yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Ni ukuvuga iki? Turibuka ko mu isezerano rya kera bahora batanga ibimazi vy'imyagazi y'intama, maze amaraso yayo agaseseka ku gicaniro kugira ngo ivyaha bitwikirwe. Mbega ayo maraso yoba yaratuma abantu baharirwa ivyaha? Oya namba. Ivyo vyose vyari igitutu c'ingene umwami Yesu Kristo azoza mu isi agasesa amaraso yiwe kugira ngo abamwizeye bose baharirwe ivyaha. Mu gihe c'isezerano rya kera rero, Imana yaremera ibimazi vyatangirwa ivyaha kandi igaharira ababitanze, kuko mu gihe cavyo vyari vyemewe. Ariko twamenya yuko yabaharira yisunze ico Yesu Kristo yari yiteguye kuzokora. Imana yo yarabona n'ibizoba mu nyuma, yarabona ukuntu abera bayo baza barayicumuyeko, mugabo ikabibona yuko umusaraba wa Yesu uzoza. Uguharirwa kw'abantu bo mu isezerano rya kera ntikwari guhagaze ku maraso ya birya bitungwa vyakeregwa, ahubwo kwari guhagaze ku maraso ya Yesu Kristo yari yategekanijwe kuzohava aseseka. Iryo ni ijambo rikomeye cane, kuko ritwibutsa ivy'ukubambwa kwa Kristo. Kumva yuko Imana yirengagije ivyaha vyakozwe kera, si ukuvuga yuko yoba yaravyihojeje ngo bihanagurwe gutyo gusa. Yarazi yuko Kristo azoza mu isi agapfa kubera ivyaha vy'abo mu isi, nayo abanse kumwizera bakabihanirwa. Ni ukuvuga bagahanirwa ivyaha vyabo. Ivyo vyose vyerekana ukugororoka kw'Imana, nk'uko twabisomye mu cete candikiwe Abaroma mu gice ca 3 ku murongo wa 26 ngo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizera Yesu. Woshobora kubaza uti mbega Imana igororoka yotsindanishiriza gute umuntu w'umunyavyaha yuzuye ubugunge, kandi ijambo ryayo rivuga mu gitabo ca Ezekiyeli 18 ku murongo wa 14 ngo umutima ucumura ni uzopfa. Paulo aravuga yuko atayindi nzira yo gukurwa kw'ivyaha atari gucungurwa na Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba i Karuvariyo. Ku musaraba muto, mu mwanya muto gusa, umwenda w'icaha wakuweho kuri abo bose bizeye bakakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Kristo niwe yikoreye ivyaha vyacu kugira ngo natwe bituveko, nk'uko tubisoma mu cete ca mbere ca Petero igice ca 2 ku murongo wa 24. Haravuga ngo ubwiwe yikoreye ivyaha vyacu mu mubiri wiwe abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku vyaha tubeho ku kugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Dusomye mu cete ca 2 candikwa Abikorinto 5 umurongo wa 21, turabona Yesu ari Imana Data yamugize icaha ku bwacu kugira ngo dukire. Havuga ngo umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu. Kumva ngo Imana yamuhinduye icaha,
si ukuvuga ko yoba yamugize umunyabyaha, eka si ukuvuga ko Yesu yoba yakoze icaha, ahubwo ni ukuvuga yuko Imana yamubonye yikoreye ibyaha byacu. Yesu rero ntiyabaye umunyabyaha, yagizwe icaha ku bwacu. Nicyo gituma twumvise mu cete ca kabiri c'Abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 27 ngo umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu. Kubera ko Yesu Kristo yagizwe icaha ku bwacu, vyatumye tuboneka nk'abagororotsi mu nyonga z'Imana. Ariko ni ukubera ko umugororotsi yapfuye azira ivyaha vyacu, uko niko yadutsindanishirije akanatwambika ukugororoka. Abamwizeye rero bategerezwa kwirinda icaha cose, bakagenda nk'uko bibereye abera b'Imana. Ivyo tubishobozwa nuko mpwemu yera aba muri twebwe. Iyumvire ibikomeye Yesu Kristo yakoze, kubona akuraho icete catwagiriza umwenda w'icaha akakibamba ku musaraba. Ni ukuvuga yuko Imana yamuremetse icaha cacu n'icaha c'abo mw'isi bose, agaheza akabambwa ku musaraba akawupfirako. Yesu Kristo rero yapfuye kubw'ivyaha vy'ababayeho, abariho n'abazobaho mu nyuma. Ubwo nibwo butumwa bw'ivy'umusaraba wa Yesu. Nico gituma Yesu Kristo yategerezwa kuza. Yaje kuturihira umwenda w'icaha kuko tutari gushobora kuwirihira. Nta wundi muntu yari gushobora gucungura abo mu isi ngo bakizwe ivyaha atari umwe atigeze gukora icaha. Wewe nta caha cari kuri we, yikoreye ivyaha vyacu kugira ngo twuzure n'Imana, tuzobane nayo ibihe bitazoshira. Woshobora kugira uti umunsi umwe niyo napfa nkaja mw'ijuru nzoheza mvuga ibi n'ibi. Eka namba ntaco ufise uzovuga atari ubuntu n'imbabazi wagiriwe. Ubundi hoho ntaco ufise wokwireguza, nk'uko Pawulo abivuga mu cete candikiwe Abaroma 2 ku murongo wa 1, ngo nico gituma utagira ico wireguza, wewe muntu wihinyura uwundi. Nta numwe azogira ico yireguza imbere y'Imana yarumvise ubutumwa bwiza akanka kubwemera. Mugenzi umaze kumva ijambo ry'Imana rikubwira ko Yesu Kristo yakubabarijwe, ntaco wokwireguza mu gihe wokwanka kumwizera. Wanse kwizera woba wikwegeye kuzotsindwa n'urubanza rw'Imana. Mbega urazi uwo abanyavyaha bazorengetswa imbere kugira ngo bacirwe urubanza? Ni Kristo nyene, wa wundi yatanga ubugingo bwiwe ku musaraba akakubabarizwa uburyo bwose. Numwe yabambwa yiremetse ivyaha vy'abo mw'isi, Imana ikamuheba muri uwo mwanya, muri arya masaha makeya. Nta na kimwe rero wokwireguza wanse kumwizera. Ushobora kwizera ukakira umwami Yesu nk'umukiza ukiri mw'isi, naye niwamara gupfa utari muri we, nta kandi karyo ko kumwizera kazosubira kuboneka. Nico gituma ndakwinginga ugifise umwanya ngo umwizere, wisabire imbabazi ku vyaha vyawe. Uravuga uti mbega nobigenza gute? Ico wokora ni ukwemera yuko uri umunyavyaha, kandi ko atanzira iriho yo kubikurwamwo atari ku musaraba wa Yesu Kristo. Umaze kwitahura ukamenya ingwara yawe, nahawe kwisengera n'umutima ubikunze, ukavuga uti data, ndazi ko nagucumuyeko, ubutumwa numvise bwampishuriye yuko ububisha bwanje buhagaze ku kwihakana umwami wanje Yesu Kristo, naranse kumwizera. Ndizera ivyo Bibiliya ivuga yuko wamutumye kubw'ivyaha vyanje ngo apfire ku musaraba, nanje nkugwe ko umwenda w'ivyo vyaha vyose. Ndisabiye n'umutima ubikunze, umbabarire ivyaha vyanje mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo, nk'uko wavuze mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa 31, ngo izere umwami Yesu urakira. Niyo wisengera gutyo, ufise ukuri mu mutima, uraharirwa ivyaha vyawe, wuzure n'Imana. Hanyuma ntubure gusenga ushima uti mwami Yesu, ndagushima ko wamfiriye, data wo mw'ijuru, ndagushimiye ko
ko wampariye icyaha canje. Mu kwisengera gutyo rero ntutegerezwa gukoresha aya majambo yose nk'uko tuyavuze ngaha. Nisengesho wewe nyene wogira uko uryumva kandi mu majambo yiwawe, ariko ntusige inyuma ibintu bimwe bimwe bikuru bikuru. Ni ukuvuga ko ubwa mbere utegerezwa kwemera kuri umunyabyaha, kandi yuko igihe yabambwa ku musaraba yakurihiye umwenda wawe w'icaha cose. Ubwa kabiri naho wisabira imbabazi ku vyaha vyawe, wizere uguharirwa kw'Imana kandi uyiyegurire ikuganze. Umviriza neza, mbega hari ukundi Imana yokwerekana ukugororoka kwayo kandi ikariha umwenda w'icaha cacu bidaciye ku musaraba wa Kristo? Oya namba. Nico gituma ubutumwa bw'umusaraba wa Kristo ari ryo jambo nyamukuru muri Bibiliya. Ni ubutumwa bwa bose kandi bw'ibihe byose, ivyarenganye, ibiriho n'ibizoza. Nta handi hari ivyizigiro vy'ubugingo bw'abana b'Imana atari muri Yesu Kristo. Ku musaraba niho hari ivyizigiro vy'agakiza kawe kazotuma uhabwa ubugingo budashira, ukazokwamana n'Imana yawe. Ubutumwa bwa Dr. Charles Stanley butwereka yuko ukwiye kwakira umwami Yesu mu mutima wawe, ukisabira imbabazi z'ivyaha vyawe kugira ngo nawe akureho umwenda w'icaha cawe wose. Fata iyo ngingo nziza ku neza yawe mugenzi. Asangwa atashengero urimwo, uce wihuta kuja mu ishengero ryizera ivyanditswe muri Bibiliya, maze utangure kwibonera no gutahura ivy'ubuntu bw'Imana butangaje. Imana niyiduha ubugingo bw'ubu n'ubw'ibihe bidashira biciye mu mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Dusomye mu gice ca 6 c'icete candikiwe Abaroma, turabona yuko abemeye kwifatanya na Yesu mu rupfu rwiwe bazozukana nawe kandi babane nawe ibihe bidashira. Turasoma muri ico cete Paulo yandikiye Abaroma mu gice ca 6 uhereye ku murongo wa 6 ugeza ku murongo w'10, aho havuga ngo: kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa, ntitwame tujakariye icaha, kuko uwapfuye abatsindanishirijwe icaha. Ariko bisanzwe twapfanye na Kristo, twizera yuko tuzobana nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku caha, ariko ko ariho ari uw'Imana. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.